kandi urubanza rwo gukwajyana urubanza rw'inka musanzwe hajya abarundi nta muntu yari kugira urubanza rwo gukwa ntihabemwe amazina y'inka abayihenze gose kuko guhembera ni hajya inka iza ibere byimvye kubera amata bavyita gukabiriza mu kirundi ciza kunasize bata yego kigabatera nakomeye koberora wambaye wacho kwiki myumviriye kwita ishirahamwe ryanyu umuco ikibazo ciza cyane umuco urabona haturi harabona ni kubera hari umuco no gukorera habona kandi umuco usigura nivyo wasokuru bagenderako ngo imico n'akaranga ubona ibi bintu byotunga umuntu byo biragutunze wewe biragutungiye umuryango woshaka kubikora ari ibi byonyene ukabikora byonyene bikagutunga neza cyane ibi jewe ubu nivyo bintunze wanashaka nakandi kazi ukora nyiransimba amageregere narare nk'intamba ndigwoga amabenga ndigwagara shamba imvuvu zigahunga amabenga ndigwandaga ntari imbogo zikarendeka narasamina nije ingeregere zirabweja ibi rero by'amazina n'ibicuba nk'ubu abantu babivuga neza gaha mu Burundi ni jewe n'uwitwa Kinyange urumva rero ni ibintu mvukanwa niko no bivuga kandi bigasaba yuko uba wavukiye kera numva kwihunja ari wo mugwi wanje no kuri sinokubesha naragiyumvamwo nkumva ntorivamwo mugabo bivanye n'ibihe twagiye turacamwe ukabona ibintu bitagenda bigenda neza. Votre image mérite plus qu'un simple regard. BI capture l'essence de votre marque à travers une photographie professionnelle et créative. Nous concevons des vidéos dynamiques qui racontent votre histoire et marquent les esprits. Design graphique, identité visuelle, nous donnons une force visuelle à votre communication. BI, créateur d'impact visuel. kunasize bata yego kigabatera nakomeye koberora wambaye wacho ngumbuye ryanjye mu nyambo imitaboyekera inderi zikavumera abi wacu muraho mumeze neza mugowe neza murashima Imana kuko dushima Imana muri BITV ni Gloria Munezero comme d'hab no musi nagendeye umugwi ndangakaranga badutumiye murabizi ko twebwe ibintu by'akaranga bitatugwa nabi murabizi yuko bibarizwa iwacu rero baradutumiye kugira dushobora kuza kubagendera twabasanze aho bariko baragirira imyimenyerezo ndi kumwe n'umu president utwara umugwi ndangakaranga umuco nagomba rero ndamuha ikaze mwirabire mwiyumviririze urashobora kuba wari umaze kumva ku majwi wari umaze kumva imbyino wari umaze kubona intambo muhurira mu manza ariko utazi iyo byavuye iyo bavuye aho bageze n'ivyo bifuza gushikako nuko rero nakanya kawe no munsi kugira ngo bane natwe dushobore kuganira n'uyu mushinga ntahari hano hanyuma aturamukiriza abantu bacu n'abantu biwe hanyuma tuganire murakoze cyane nitwa Nkurunziza Fabrice nkaba ndongoye umugwi ishirahamwe ndangakaranga umuco hama naho mwavuze ngo turabaye ikaze ahubwo jewe nije ndabahaye ikaze ngahaye mu rugo iwacu mudusanze turiko dukorera ibikorwa bya minsi yose byo kwimenyereza yego nkuko mwavyumvise rero ni ishirahamwe ndangakaranga umuco rikorera ngaha mu Ngagara hahora hitwa Saint Albert naha dukorera turabahaye ikaze rero urakoze cyane Fabrice urakoze Fabrice twari tumaze kuganira ngira ngo abakurikirana ibiganiro byacu haraheze igihe kinini yarigeze kudusanga muri studio yacu turaganira ntitwari ko tuganira iby'umuco ariko naho no mustugira tuganira iby'umuco amakuru y'imyaka myinshi wowe Fabrice uri ngaha gute jewe ndakuza ahandi hantu wisanze hano hantu gute murakoze cyane yego nivyo nawe maze kuza muri televiziyo yanyu muri BITV yego kandi nkuko mubivuze narahoze mu ndangakaranga biti hunja nivyo ariko twaravuyeyo twaragize umugerero wacu niko no bivuga mu Kirundi ubu twaba dufise urugo rwacu natwe ni muri ishirahamwe ndangakaranga umuco niho tugeze rero kandi urabona ko hari ibyiza byinshi
hari abana bazi gutamba benshi kandi dukomeza imico n'akaranga nkuko twabikora mwihunje ahubwo ubu twararengeje ko bose ni ibintu biteye igomwe bose nkuko mwavyiboneye. Yego, imbere ko tubandanya kino kiganiro abantu mutaraba ibiganiro vya BITV burya murahomba hajya uno musi urashaka kubuguye kino kiganiro ukabukiguye ko ari rya mbere ukakigwa kuko nyene ico nashaka kugusaba muri uyu mwanya niba ukunda gushigikira abantu niba wodushigikira niba wogirane turagusabye kugira ngo uyaboneshe kuri imbonesha kure yacu fyonde subscribe hanyuma ukunze ibiganiro vyacu bipartage n'abandi bisangiza abandi hanyuma ari cyo ushobora guterera canke ari cyo uvuga uti ibi bintu no jewe ndavyumva uku ugasigamo commentaire kugira ngo natwe dufashe hanyuma dukore ivyo mwifuza kuko abo dukorera ni mwebwe tuba twifuza kubaha ibintu mukunda kandi mwifuza. Ego watubwiye ko wahoze mwihunja hamuravayo mwararonse umugerero w'iwanyu bujyanye kuva aho wabaye aho wabaye wari umaze imyaka ingahe mwihunja? Hajya rero bavuga ngo itandukaniro itandukana mu isanzwe iminsi yose sigiza ngira niyo usohoye umwana wawe wavyaye murambona hariho n'abashaka kurira kandi ari abantu b'abagabo rero mugabo bivanye no kuba abantu mudahurije kuri iki canke kiriya cyangwa ugasanga ivyiyumviro byatumye muja hamwe ntibikiri bimwe haraho usanga uhisemo kugenda ahandi aho uvuga uti jewe ndashobora gusohora ivyiyumviro vyanje neza bikumvirwa neza ugasanga uravuyeho. Rero je mwihunja nariyo guhera mu 2012 ngira kugeza mu 2024 mu mpera aho twaca tuza tugira irishira hamwe ndangakaranga umuco ubona nti nimaze imyaka myinshi rirakwijije ibiri irenga ko gatoya bumva ko tutamaze iminsi myinshi turi ngahaye ariko tugitangura twakoreye kuri independante mu nyuma turaza rero turonka ngahaye rero twarahashingiye imizi gose turatera imbere gose ku rundi rwego ntobabarira n'ukuri. Bama bavuga ngo imibihini mishasha itera amabavu naho ubu bibayemo imyaka myinshi nibaza kuza kugira ngo wubake urugo rwawe kujya wabivuze bisaba ibintu byinshi bisaba ingufu nyinshi wowe byagusabye iki kugira ngo ubufise umugwi ungana gutyo no munsi mu myaka 2 gusa uvuye ahandi hantu waje utwaye abakinyi b'abandi byagenze gute kugira ngo kuko mbona ari benshi tugereje kuraba ni benshi cyane baca umugani mu kirundi ngo akeza karigura kandi akuzuye ntikamurikwa. Jewe rero turiko turigerura kugira tuze kuri umugerero mushasha twatangiye bashaka turi 5 hama aho ni mu 2024 yego mu 8 gutyo hama ubukeye ku wundi wa Mungu ukurikira twakora kwa Mungu duca turonka abandi nka 16 bazerimwe bara abantu nabone bari mu wundi mugwi mugabo bakaba nabo bari bafashwe nabaho bari ntibari babona ivyo barimwo mugabo aca barumva kubera je bari banzi barumva bati Fabrice Nkuru nziza yashinze ishira hamwe ndangakaranga uya turamuzi reka tumukurikire baca baraza dushika 21 abo 21 nibo bavuyemwe aba bose ubona bari ngahaye uturarenga amajana 200 kubera ibikorwa byiza dukora n'abantu bahevuye badukunda baratwizera baraduha amamanza dukora abana baracu baratera imbere ivyerekeye ivy'agashiruka bute tuvuye mu manza karatera imbere dusanga mbere uturi hejuru yaho twavuye twese baba bavuye mu yindi migwi bose naho twavuye turi hejuru yabo urumva rero niteka vraiment si ibintu bishobokera bose hariho abagiye imbere yacu bigeruye imbere yacu bavuye mwihunja mugabo ntibarashika kuri uru rwego dushitseko twe turafise n'amaklipe video nk'abiri turafise n'imvyino 8 ziriko ziraja habona zindi z'ama audio no kuvuga yuko twebwe byaraduhiriye igikorwa twaje tukizi kanatsinda twari dufise experience aho twavuye cagenze neza gose. Uyumvira ko ubuhinga mwoba mukoresha ari ubuhe abandi boba babuzi akantu kabiryamwe gatuma bicamwo bigakunda ko baraka akabijya twe dufise n'urukundo hagati yacu iyo umuntu aje akenyiki turamwumviriza ntituraba ngo aje ngo afise ubushobozi buke ahubwo tumufasha ko ubwo bushobozi bwiwe tumufasha bugatera imbere ivyo bita itarente ngira mu kirundi niko babivuga turamufasha ikaduga itarente yiwe kugira ashobore kuyidandaza. Ikindi naco turahanura abana turi kumwe abana turabahanura tukabashira ku murongo tukabaha indero nziza. Iyo rero umuntu yagiye wamuhaye indero nziza niyo yashitse mu gikorwa amutumyemo agikora neza hama gufashanya hagati yacu
udashoboye iki bakakimufasha, nawe ufise iki kirusha ic'abandi akakizana, hama tukabumviriza. Kuko hagiye abantu bafise ingorane ntubumvirize, bagasaba n'ibintu ntubibahe kandi mubifise, bizana ingorane. Aba bana bavuze bati dukeneye teni z'isuku, dukeneye kugura impuzu, dukeneye kugura amayugi, dukeneye iki, turabumviriza bihari mu kigega babibona, tugaca dusangira. Hama dushira hamwe ico bita sinzi muri mikonofunofu vyitwa ngo transparence mu Kirundi, sinzi dukorera ku muco, nico gituma twitwa n'umuco. Dukorera ku muco, ibintu vyose biba ngaha umwe wese n'umwana mutoya babizi, nta vyo kunyegeza canke vyo gukevya hirya canke gutya. Oya, dukorera ku mugaragaro, umuntu wese akabona ibikorwa turiko tukora, bagaca batwiyumvamo ko akazi kacu kakagenda neza. Wavuze ivy'umuco, nje nibuka ko ntigeze ndakubaza ko kimyumviriye kwita ishirahamwe ryanyu umuco. Ikibazo ciza cyane. Umuco urabona aha turi harabona, ni kubera hari umuco, no gukorera habona. Kandi umuco usigura n'ivyo wasokuru bagenderako, ngo imico n'akaranga. Nk'umuco wo kugisha tuvuge, wari umuco n'umuco. Hariho n'indi mico itari myiza, mugabo twe tugira mu muco mwiza. Hama iyo ahantu hari itara, hari umuco riramurika, rikamurikira abandi. Twashatse kuvuga yuko twe tumurikira abandi mu karanga. Yego, nico gituma twise umuco. Murane ko twamurikiye n'abandi bagaca baza bakadusanga ngaha. N'ikivugo cacu tuvuga ngo umuco umurikira abandi. Yego, mu karanga. Bavuga ngo umwana ntarera uwundi, niko mpora numva. Kandi nawe wese novuga ngo uri umwana noba ndakunze nico ukunda, ariko nukuze cane. Biroroha kurera abana b'imiyabaga, kuko abo mbona ugitigiri kinini yufise n'imiyabaga. Ubarera gute, ubafasha gute, bavuye ngaha mu bakurikirana gute? Mbega biherera ngaha nyene mu repetition, biherera mu manza baba mugiye gukora, canke no mu kibano babayemwe iyo mico n'akaranga barayigendera, canke murabakurikirana? Mbega ukoze nk'amakosa inyuma hari ico mu muhana ko bigenda gute? Umwana w'umuco tumusanze mu kibano yitwara gute? Murakoze cyane, ni ikibazo ciza cyane. Umwana wo mu muco n'umwana usanga yigenza neza cyane, kuko twebwe uje kwinjira ngaha mu muco turafise ivyo tugenderamo. Turabanza tukagusigurira ivyo tugenderamo. Twe twitwara uku, mbere y'abantu twitwara uku, aha mwishirahamwe ryacu twitwara uku, iyo tugiye mu rubanza twitwara uku, muhira twitwara uku. Ivyo urabishoboye wewe, ukaba wishoboye ucuza winjira. Hama n'abavyeyi nabo niyo umwana yitwaye nabi turababaza tuti mbega umuvyeyi yifata gute? Turabwira tuti umwana wanyu akazitwara nabi muraza mutubwire ngaha tumuhanura, kuko umwana si umwe, umwana no wabo bose dufashanye kumuhanura. Wumva atabishoboye tukamurungika. Aha turamaze hari abantu benshi baje ngaha muga vyananiye turabarungika barataha. Akarorero baba bakoze iki? Baba bananiraniriye ngaha canke baba babikoreye? Nk'ubu urashobora kubona umuntu yamacegwa nk'iminsi yose nk'akarorero. Twe dukoresha umwanya. Umuntu yamacegwa iminsi yose, ukamubaza byagenze gute, akama yisigura ibintu bimwe canke ukabona yuko ariko arabesha. Muyo turamurungika kuko abari kwasubiza inyuma abandi. Urashobora kugira kuza tukagira imyiteguro, ugasanga abandi bageje hagati agashikiramwo, agaca asubiza inyuma abandi. Ngo turamwirukana. Gucegwa mu rubanza rw'abandi baduhaye akazi dukora, ugacucegwa mu rubanza rw'abandi, abo turabirukana kuko baba bariko baraduteza, bariko batuma dusubira inyuma. Urumva iwabo nk'ubu nk'umuntu arashobora kubesha ngo nari mu muco, ngo tumumenye yagiye mu bindi ngo yaje mu muco duca tumwirukana. Ca mwana ugasanga yasubiye inyuma ku ishuri, umuvyeyi we akaza ati je mwana wanje yamara yasubiye inyuma ku ishuri kubera ibintu vyo gutamba. Turamuhaza arigura mukurikirana, dusanze ari byo musubiza inyuma turamara tutubanza uhagarike. Muga kenshi mwene ibintu bisubiza inyuma umuntu, ahubwo bituma ubwenge bw'umwana bukura. Rero baba ari aba batoya abakuze bose tubakurikirana. N'uwiga muri university turamukurikirana, kuko arashobora kubesha ngo yari mu muco muga yagiye yasohotse tuvuge. Ivyo rero ntituvyemera twebwe. Ikindi akabijya twebwe bajya abana bato bato mwababonye bajya twebwe iminsi yose iyo batanguye amashuri turabaha amakaye, tukabereka yuko abavyeyi tukabereka tuti abana ntibaje kwiga ivyo gutamba gusa, twaranabakurikiranye. Ko rero no kwishuri bazanye umwimbu mwiza, reka tubafashe namwe kave ko basakaye tubahamakaye. Abana bakaje kwishuri bafise udukaye bahawe n'ishirahamwe ndangakaranga umuco. Yego bakaryohe. Nico rero nari nakubajije ntumwana ntarera uwundi. Urumva ntiwobikora naho bakurira, ntiwobikora wenyene ngo bishobore. Abo muzeza ayo mabanga yo kujera abo bandi bana bigenda gute? Mu mwaravye iki kugira ngo mubatore? Turaba rero umuntu butwara afise. Hariho abazi gutamba neza gose kurusha abandi, hariho n'abazi gutamba neza ku rugero rwo hagati, hakaba n'ubona yuko afise ingabirano yo kubwira abandi bakumva.
abo bose bari muri ico no kwita urwego nyobozi abo bose barimwo turabatora turavye ubutwari bwabo umwe wese aha hoba nahakomeye hariho n'abajejwe kuraba abitwara neza urumva n'abajejwe kubahana abakosheje abo bose rero bari mu rwego nyobozi rero bakadufasha hari imigwi itandukanye hari imigwi ishikine y'abakobwa bakuze hari imigwi y'abana bato ibiri ababizi n'abatabizi hari imigwi y'abahungu ibiri ababizi n'abatabizi hakabaho n'umugwi w'abavyinnyi twe dutegura imvyino tukazijana muri sito aho usanga hariho umuntu ajejwe indero n'umuntu arongoye abandi abo bose rero iyo habaye umuntu yakosheje tuja hamwe tukamuhanura ubwa mbere ntiduhana turahanura turasubira tukanihaniza sinovuga intambwe zose tugenda turacako muga mu nyuma vyanse turavuga tuti wewe ntukwiranye kuramo akarenge wewe umuco sigwa tuzogume turabagenzi ikindi naco twe turakunda gusangirira hamwe mu muco mubu turahora dufata nk'umwanya amezi 2 amezi 3 tukaja hamwe twese tukicarana abana bakakwitembagaza ko abakuze bakakwitembagaza tukayaga kugira tugire ikintu c'icizere hagati yacu cyo kwizerana umuntu akayaga n'undi hari usanga gutinya nkubura nka je ndakuze kubarusha ugasanga hari abana bantinya abato barantinya mugabo ugasanga twagirana icizere turaganira ugasanga ibintu biryoshe gose tukiyumva namwe nuko aho biratahuritse rero nari nakubajije nti mini mishashe tera amabavu nibaza ko atakintu kibura intambambi nashaka ndakubaze nk'intambambi mumaze kugira kuva mutanguye umugwi kera ngira ngo kiri mu wundi mugwi wiyumvira uti burya warigera wiyumvira yuko woshinga umugwi wawe kera ntabyo nigera numva je kera numva kwihunja ari wo mugwi wanje n'ukuri sinokubesha naragiyumvamwo nkumva ntorivamwo mugabo bivanye n'ibihe twagiye turacamwe ukabona ibintu bitagenda bigenda neza umuntu ariyumvira atahane no hahindurira kuko warabona uti je ndashaka kugera ku yindi ntambwe iyo ntambwe ukabona uko utoyigeraho ukihari cha turahindura rero nico gituma twaciye tuza ngaha hama yindi ntambamye dufise ubona ubuzi ngaha mu Burundi sikirenga ku bantu b'abajene baba bahejeje amashure twe twaratakaje abantu benshi baragiye hari abahungu bagiye Dubai benshi iyo era bayintambamye harigeze igihe nayo mfise abahungu vraiment nukuri ubaravye bari abahungu babereye igomwe mugabo baragiye bashika nka 8 naho mfise abandi mugabo ko bagenda abandi amahirwe naca ndonka abandi abakobwa nyene hari abamaze kuja kubaka izabo hakaba abandi usanga nk'amashuri amufatiriye gose ugasanga birahindutse nkundi usanga yiga mu mwaka wa nyuma wo guheza amashuri yarakomeye gose akakora ati amara jewe kugira nitegure iki kibazo ca nyuma bisaba yuko ndagishira mu mwete gose ndagitore cyane ugasanga uramuhaye umwanya akabanza akagenda kugira garuke ibintu mwe nivyo intambamye ntizibura hama rero n'izindi ntambamye usanga nk'ubu turiko turaja nko gutambira abantu ugasanga nk'ibisi ratevyiki ibintu mwe nivyo intambamye ntizibura ibi bintu byose ubona bigora abandi natwe biratugora nk'uko ego nivyo nayo ndiko ndakubaza none niki kimukora kugira ngo bene abo bantu nk'abo babo bafatirwa babura umwanya kugira ngo bave mu migwi yanyu niki kimuriko murashinga canke mushinga kugira ngo bazokwame bisanga ngaha mu mugwi wanyu kuko nk'ubunye umuntu agiye kubaka ntiyari sonse kuca bivamo urumva hategezwa kugira kubaho umugwi wiwabo borohereza bivanye n'umwanya muto bafise kuko naba ufise n'abana bariko baratera bakura kandi urerera Burundi kandi urerera ibikura ukora iki kugira ngo ntihagire uzosanga yaravuyemo kubera yuko bitamworohera kwama afise uwo mwanya ego nk'ubuye nabo bagiye nk'i Dubai nk'akarorero ntibaduhevye turacari kumwe nk'ubu nabone baravuga bati mugeze turungikire turaye ivyo mugezemo twofasha iki muri ugasanga bariko barifuza gufasha ntibaratangura kubera bagiye va mugabo barafise ukuntu turiko turabitunganya abagiye kubaka benshi bari ngaha baraza nko bariko aratamba urumva batakibishoboye kubera ubukomeza atabagifise bwa bundi urabibona na wewe ibica bishikiye umuntu yubatse Imana ihezagiye mugacaza muri bari abavyina ivyo araza akaraba akavyina mu bandi hama mu myaka turiko turakuntu tuzogira ishira hamwe tukaza turagira amashira hamwe y'abantu nka 10 12 tukabareka nabo tukaraba hari ikiri mu kigega
tukabaha nk'umutahe kugira tubafashe nabo baze biteza imbere mu buzi abo rero uzosanga turi kumwe hama mugabo nk'ayo mahera tuzobaha bakayagarukana mu mugwi mu gihe bungutse aho rero turiko tuvuga mu byo gutezanya imbere mu buzi mugabo urumva itarenta gutamba ndiko ndafata yuko ari ibintu nkunda ukora iki kugira ngo abo bantu nyimba ari imigwi nyimba arabubatse kuki batoshinga umugwi wabo bakagira imigwi yabubatse kugira ngo ntuce umushira muri musical atari yo yifuza yari ashaka gutamba mu bisanzwe mizikare ni abantu bakuze n'ubu aje yubatse muri mizikare twe nta ngorane kandi naje ndubatse ndi muri mizikare mugabo haravuga ati ndaciyumva ndashaka gutamba akaja gutamba mu bisanzwe abubatse baza muri mizikare twebwe ubuye kubera atabagishoboye gutamba mizikare no gukoma amashi canka kanahagara nahatoshiramwo akantu ko gukoma amashi akumviriza caka dufasha no guhanura nta handi tubona twomushira kuri iki gihe mugabo hari abubatse b'abakobwa bahora batamba bavuga ati turifuza gutamba rero turiko turaraba iyo abamama bamaze kugwira nko ntibaragwira babaye nka 4-5 ko tuzofata tukabagira umugwi nabo bagatamba kubera ataba yiyumvamo gutambana n'abana bakiri bato yego hanyuma ni nk'ikihe kintu kigorana naho mu tubwire kuvyina muragira indirimbo wewe urabifisemo experience uramaze gusohora indirimbo zigakundwa cane mbega biragoye gukreya indirimbo guhingura indirimbo nk'ubu kundi twumva abaririmbyi b'indirimbo izi zisanzwe tuzi zivuzwa sinzi ko novuga profane bazi zazanywe n'amahanga nico kimwe n'izi ziwanyu biragoye canke byo biroroshe bigenda mufatira kuki ibi ntivyoroshe na gatoya rero mugako bifisemo ingabirano nka jewe ndarota jewe urumva je njyamye ndarota urubyino nkarota ingero mugere yago ingero mugere nshatse kuvuga ndashobora kurota urubyino rw'amayayi canke nkarota urubyino rw'igihamba canke nkarota urubyino rw'amaka jewe rero ndose rero camvyuka nkandika maze kurota ndota ico no kwita ingero mugere ni ariyo melody mu gifaransa ngaca nandika jewe mba mpejeje urubyino umpaye umwanya muto yamba ndaruhejeje mugare y'abandi yo gwikanira n'imyaka igahera umva rero ivyo bita talent canke ingabirano ntibingana ku bantu rero jewe abahaye hariho nka bamwe twara tugendana yavuye nko mwihunja ataravyina n'uruvyino rumwe kubera twagumye tugendana namujana tujana gutwikurura yitwa Siriyake aheruka gukora imvyino zibiri nagiye numva mbarati Fabre ati ndarose uruvyino nduwigira numva arandukira ntego ubwo nibwo ninaho nari gwabwumva ati wundi munsi arasubira ati ndarose n'urundi ntugwo nibwo ateregana bya bintu ndabifisemo ingabirano tuca turazikora zibiri ziwe zigira zija habona twarazeje zaravuye muri studio gusa ntiturazikorera ico bita ntizizoba zibona zizoba ari zo kumviriza muga nziza ziryoshe kabisa urumva rero umuntu muragenda nafise talent mugabo ukaja kuyibona mu nyuma n'abandi rero ni nkuko hari n'abaza batazi kuvyina ukamara ati vyiniyi akayivyina utisubiramo ijya yujya naye akayisubiramo mu nyuma ugasanga yamenye n'izindi tukaja turabavyazamo umusaruro ko mufise intambo zingahe ngaha mu mugwe wanyu intambo zose zitambwa ngaha mu Burundi muri bya bice 9 byari bigize igihugu ziratambwa ngaha kiretse intambo y'agasimbo y'Imakamba yonyene izindi zose nta nimwe tudatamba kweri kiyo yo mutayitambana n'agasimbo agasimbo gasaba yuko gatangurukira umuto kubera kujya kuntu bagenda ingaramira bisaba umuntu akomeye ngaha mu mugongo rero abahungu bacu baramaze guhohora mugari mw'abana guhora no kuvuga barageze mu bigero hariyo n'abageze kurongora gusangira n'uburyo bwabagoye donc ugeze kurongora niyo tamba gasimbo atagatanze kera ntabyo ushobora niyo ukiga ngo agashobora ni ntambi isaba kuyitangura iri muto kuko isaba kugenda urizungurutsa kandi ugorora ngaha umva rero iragoye muga turiko turaronka abana ngira nzoheva nja kurondera umuntu w'Imakamba namuzane abatwigishiriza hari ahantu haro nkora bita ikigutu abana bo baratamba agasimbo kuko twari twararondeye umuntu atamba agasimbo turamuzana abigisha bakira abana bagatamba nk'abanyamakamba hajya bavuga ngo usanga umuntu avuga ngo intambo nta handi agasimba ikigutu karahari kandi bagatamba neza cyane urashaka ugende no ku rubuga rw'iwanje Fabrice kurubumbiro urasangaho uruvyino rubona gwitwa dukomeza karanga k'igihugu cacu batambamo agasimbo kandi bagatamba neza none ka Fabri ubimaze mu myaka myinshi bino bintu itari mikeya wambwiye kuva mu 2011 yego niko wambwiye haraheze imyaka irenga 15 uri mu kintu ubona ibi bintu byotunga umuntu
ivyo biragutunze wewe, biragutungiye umuryango, woshobora kubikora ari ibi byonyene ukabikora byonyene bikagutunga neza cyane. Ibi jewe ubu nivyo bintunze wanashaka. Nakandi kazi ukora? Sinakubare ko nahora nkora muri ONG Ikigutu Village Health Works, naravuyeyo ubu ni ngaha i Bujumbura ndakora ibi by'akaranga, ndarenza ko ibindi nize bya informatique mugabe biriko birazana uburyo neza nibi kubera nk'ubu gogo ndakubwire nk'iyo ndonse ibyo bita kuvuga amazina n'ibicuba ndafise ibeyi ndiko singira ndayitangaze ngaha hayi mugabo ni beyi nziza nkoze kabiri gusa mba nakoze akazi kabisa yego mba ndashika muhira bakabona ko babukura mu cibo niko nabivuga kandi niyo naje no muri ibiye njanye n'aba bana kuvyina ndaronka mugabo sico kimwe nuko nakoze ivyo by'amazina canke ibicuba yego. None muravyigisha abandi nkaho mu mugwi wawe uravyigisha abandi canke uvuga uti iyi ni imari yanje nanje naravyirondereye reka nabo bazovyirondereye? Ni byiza cyane, ni ikibazo ciza abantu bama batubaza. Ibi rero by'amazina n'ibicuba nk'ubu abantu babivuga neza ngaha mu Burundi ni jewe n'uwitwa Kinyange. Urumva rero ni ibintu mvukanwa niko nobivuga kandi bigasaba yuko uba wavukiye ruguru ahantu abatama babivuga nawe ukavyumviriza hama bigasaba yuko wagendanye n'inka. Nukuri nta muntu yavukiye Bujumbura ndumva ibintu abivuga ngo azanijwe ryavyo sinokubesha vraiment. Nta muntu ndumva yavukiye Bujumbura arazana ijwi ry'ibi bintu byo baravyina mugabo kuzana ijwi ry'ibicuba n'amazina oya naho babivuga urumva ko ari kwavuga ibintu atari mvukana. Yego nukuri. None ni igiki muri ko murakora kugira ngo ivyo bintu muvyigishe kuko urumva ko mwakuye intambo mu mice y'icenda y'igihugu mukazizana nino nibaze yuko no ngaha vyari bikwiye yuko navyo nyene bavyiga aba bana bari ino bakuriye mu migwi ndangakaranga iyumvire nko kuvukira mu migwi ndangakaranga ungana nk'aba mbona ngaha hanyuma noneho ntawe yagendanye ufata yuko uri sokuru canke uri mukuru we canke uri papa wiwe wagendanye naso rego nta nka zihari ni igiki mukora kweki mutoshinga imisi ayo ivyo bintu mwavuze musangirira hamwe mukabatwara ahantu hari inka mukabibasigurira mukabibigisha kugira ngo nabo umunsi mutazoba mukihari kuko bavuga ngo ubwatsi burashabuka bisumonde ivyo bintu ntibize bizimangane kuko inka ziri nta nka zigituruka urabizi abasokuru bacu baragiye abasigaye nimwebwe mwavyize kubera iki mutobikora kugira muvyigisha aba bandi? Birimwe mu migambi washaka ngaha muri ishiramwe ndangakaranga umuco harimo abana bato mbona bariko baraza b'abahungu n'abakobwa ega karanga sakabande nakone n'umukobwa yo bivuga je mbona numva abakobwa bivuga amazina neza baruguru narigeze kuba ndabumva gusa urumva ntibubahuka ngo baje imbere y'abantu mugana babone ngira bazokwabo aho naho rankora hari umwana yari afise imyaka 6 yabivuga neza nije namwigisha yaramaze no guseruka imbere ya president ico gihe hari mu 2021 twaratsindiye festival y'igihugu Ikigutu baratugabira n'inka uwo mwana yari yavuze ibicuba hakaba n'agakobwa kavuze inanga neza urumva naba rero turi mu migambi gukura ko twogira ishure abana batoya nabonte bakiga ivyo ayo mazina n'ibicuba nibaza yuko tubimwigishije akiri muto naho inka atobazibona yoshobora kubivuga. Ngarutse inyuma gato hari intamba myindi dufise ariko aba bana bavukiye ino naba bakuze washaka usanga turiko turavuga amajambo mu mvyino batumva ivyo ari byo nko turiko turavuga ngo imvyezi kavumba abana bakabirura imvyezi kavumera ngo cyangwa bavyukiriza guhaza kuvyukiriza nta vyazi arabivuga gutyo gusa ugasanga bivuga nabi nari ngende kikubasigurire kandi umuntu yarazi kino kiganiro nkubashaka kukumva ko kana umva kuvyukiriza ni hajya nk'inka urumva inka zavyaye hari ya ruguru warabaraba kugira uje kuzikama amata zihembere guhembera ni hajya inka iza ibere byimvye kubera amata bavyita gukabiriza mu kirundi ciza hajya ubona ibere ry'inka rikabirije ryavyimbye kugira risora amata rero bace bafata mu gitondo nkajya buri mu guca mu bucagucago bakaziturutsa bakaziregira ahantu hari kibara cinshi cyangwa ubwatsi bwiza zikarisha niko bita kuvyukiriza uzivyura kare kugira ucuza gukama zigaca zitaha zikabirije rero urekuriye kwinyana yapfa gukora ko kwibera ukajibona amata atanguye kwisesa hari naho zaza zirikama hagira kwiragenda ingoma ni hajya bakama igaca igenda iragira gutya hayi ukajibona amaberebere atanguye guseseka amata araseseka none bayita amaberebere cyangwa bayita amata bayita amaberebere nayo ni nka burya ko bana ega inka ni mwene wacu hajya hayi abantu ni kubera batabizi umva barundi
inka ntibazi ko ari mwene wabo none nkigusigariza ibere ni nka kusigariza ibere wo muvuka ni wamusigarije ibere rege nkira gusigariza ibere ironka bagaca bagenda bagakama nawe ugacumwa ya mata bahejeje kuyikama niba yagusigarije ibere inka ni mwene wabo nico gituma inka mu Burundi mu Burundi kandi gikomeye cyane nivyo nico gituma haje inka yubashwe mu Burundi kandi urubanza rwo gukwajana urubanza rw'inka musanzwe haje abarundi nta muntu yari kugira urubanza rwo gukwa ntihabemwe amazina y'inka abayihenze gose kuko baba bagebiranye inka n'umukobwa urazi ko bavuga ngo inka muntu inka rero haje ni mwene wacu nukuzikunda gose birumvikana none ga Fabri ni nakwajije byinshi kugira ngo duce tumera nk'abaca ku musozo w'ikiganiro mubanye gute none uyu mugwi wawe mubanye gute n'iyindi migwi ndangakaranga iyindi migwi ndangakaranga tubanye rukirisu gose naho twavuye turabagenzi ariko hari imigwi yadufashije gose kugira dutere imbere no kuri hari imigwi novuga yadufashije cyane hariho nk'umugwi witwa Himbaza aho ngaha mu Ngagara tugitangura twatangura ubona atabikoresho dufise ataki tugiye kubasaba ibikoresho barabiduha hari umugwi witwa Magaba abo baratuguye inyuma tugiye kubasaba ibikoresho baraduha hari umuntu yitwa Mama Kene wo mu Ntatana ngahaye yaraduha ibikoresho n'abandi mugabo abo nibo bantu novuga yuko badufashe mu mugongo baradutera intege n'ukuri ukabona mu yavuga ati tera imbere bandanya no kuri mugize ikintu ciza hitwo muje kudufasha guteza imbere imico n'akaranga turabona ko barabiryoherewe gose yego n'abandi rero baratinze barabona yuko turiko dukora nk'ivyo bakora bararyoherwa wowe uri kuraraba ibintu vy'imigwi ndagakaranga bijamwo ugwaruka rwinshi wiyumvira ariko uri kuraraba uko imigwi igendera iraduga akaranga ukabona umenga kaguma kagitera kazimangana ugasanga indirimbo zanyu murazisohora mugabo ntizimenyekana ku rwego nk'izindi ndirimbo z'aba bandi baririmba indirimbo zaje ziva mu mahanga zikundwa zimenyekana kandi tubona zirimo urwaruka rwinshi cyane rwo mu migwi wanyu ari bigenda gute muriyumvira ko namwe umunsi umwe muzoshika kuri urwo rwego indirimbo z'abarundi z'ikirundi zirimo umuco n'akaranga zirimo iyi nanga kavukire zirimo bavuga ngo tagatushe nyene ko Burundi nyene kumvikana zizoteba zigakundwa ngaha nta nkeka tuzobishikako kandi sikera cyane ndavye nk'umwitwarariko umushikiranganje w'ubafise ndabona yuko bigira bitera imbere jewe ikindi naco kera abanyakaranga ntibafashanya ngo bafate berekana ivyabo umwe akunda ivy'uwundi uwundi akunda ivy'uwundi ubu ndabona ko bariko baraja hamwe ugiye kuraba mbere washaka n'abantu bakora ku mbuga ngurukana bumenyi ushira ku biganiro vy'ikirundi ubu ni wakurikiranwa cyane ikindi hariko harabaho ibiteramo vy'indangakaranga nk'igiteramo giheruka cujya mu gunda ca Trupa Magaba abantu bariyo barisinze ariko nta muntu novuga bita umusani ndabona aherutse gukoranya abantu nk'abajya abo muri Trupa Magaba bakoranije vyerekana yuko ibiteramo ndangakaranga navyo biriko biritabirirwa rero abantu baza kubiraba baca babikunda nuvuga ko natwe azodukurikirana mu minsi ugasanga akaranga kateye imbere kurusha izi ndirimbo mvamahanga sinozita imbyino n'indirimbo ego hama kukijanye naco no kuririmba indirimbo z'abandi kuvyina indirimbo z'abandi mbega ivyo ni vyiza samakosa urumva jewe ntavyo ntahura mvuga kuri mwebwe dufate nk'umuntu urumva ugasanga nk'ubu mugwi wo mu muco uri gukoresha nk'indirimbo mu rubanza z'abandi bantu bo mu wundi mugwi Magaba abo bandi bose bafise nyimbari akayatswe nibari bagumya ibyo byose bigenda gute natwe hari amashirahamwe amwe atabikunda yumvise muri ko murambyina imbyino yabo avuga ngo batwivye imbyino mugabo cyane jewe kuri jewe nkumbonye umuguvyina imbyino yiwacu ukayivyina mu rubanza ndaryoherwa kubera bariko baraduteza imbere kuko bariko barayimenyekanisha n'abantu bahari barayimenya niyo boca baja kuyiraba ku rubuga bacabona ati niyo umuco mugabo bajya bayivyinye nabo bayiryoheje ni vyiza mugabo hari abandi batabikunda avuga ngo iki mugabo je kubwanje no gutezanya imbere kuko nizi imvyino mva amahanga zindi mu byo twita amakaraoke usanga umuntu ariko aravyina imvyino y'undi muntu kandi ugasanga ariko aramuteza imbere kuko baca baja kuyiraba yiryoheje bavuga ati imvyino iraryoshe ugiye kuyiraba ubuteje imbere wandi umubwiye ngira mu gifaransa ico no kwita kumuteza imbere mu gifaransa promotion yego je ntaco bintwara kabisa ico ikibi nuko yogenda akayisubiramo
agaca yishira muri studio akayisubiramwo agaca yisohora na clip aho yoba kurenganije hanyuma naho nibaza ko utari umutamvyi gutora intambo nazo mukoresha biroroha navyo biraborohera murondera abahinga bavyo kugira umuntu yiyumvira avuga ati intambo kugira ngo ivyo ntamvye jewe mu muco ntibibe bisa nabo mu bagendera buntu ntibibe bisa n'abandi bigenda gute nawe ivyo rero nakubare ko hariho Uburundi bwari bugizwe n'uturere 9 akarere kamwe kose barasanga gafise intambo kisangije tuvuge nk'agasimbo tuvuge nk'amayaya ugasanga maka igihambwe ivyo rero ico no kwita mu gifaransa reka ndavyite pas de base kenshi usanga aremwe muga amaboko usanga ataramwe usanga no kunonoka kw'abantu cyangwa kuntu bihindukiza kuntu bivuna bizungurutsa usanga hari akandi kantu baje bararenzako ugasanga nk'abajya batamvye ukabona uti umuvuduko bagira ko bajya nabo mwihunja cyangwa bajya nabo mu muco cyangwa bajya nabo mu magumya banga cyangwa bajya n'intatana ukabibona ko hariho akantu kitandukanirizo mugabo intamba ari imwe mugabo ntibise mwoba mwavuye rero mugezeho no munsi mwifuza no gushikara nkuko nababariye akaranga sakabande ntivyama handi biratera imbere ubu rero turiko turatera imbere twebwe aho mbona twavuye tugitangura vraiment nukuri tugeze ku ntambwe nziza cyane mugabo siyo twifuza kuba maturiko dushaka gutera imbere tukamurikira abandi tukaja ku rwego rwo hejuru rwose tukarusha abandi ivyo mwishimira cyane mumaze gushika ko ivyo twishimira turafise imbyino zibona zibiri tugafita n'izindi turafise n'izindi zitandatu ziriko ziraja ku mbuga vuba cyane atanu kwezi kuzohera zitagiye ko haramaze kuja ko nka zibiri nyene urumva hamaze kuja ko nkumbuye iwacu nitwa Mpiyoreni hama haracasigaye zine tugira dushireko gushirako za zindi zibiri zibona ni 8 ico ni kintu gikomeye cyane nta muntu arakwiza imyaka birafise nk'ivyo ndibaza twaragwanya urugamba rukomeye cyane iwacu twikoreye tukuye mu mitwe yacu ni nukuri nimboneka rimwe twebwe turabishima gose ntabiteramo mujamwo muri itabirira turamaze gushika ku ntambwe ikomeye cyane hari ikintu yanga bihiganwa gitwa Yangabire byari byateguwe n'ikinyamakuru bita Yaga twaratsinze imigwi yose tugarukira muri finale niho twaviriyemo mugabo ahandi hose twari twaciye twarabambere kandi byaradutumye tumenyekana cyane gose finale rero kubera muri Yangabire batamba intambo zindi zitandukanye ntitwashoboye gushika mu bambere ariko abatsinze turabakeje twebwe turemera intsinzi mugabo twari twashitse ku ntambwe ikomeye ubona kubura umugu mushasha ugashika muri finale ni ikintu gikomeye cyane gutogwa gurishike muri finale mu ntara zose z'igihugu ugashika ubura umuntu adasanzwe murakoze cyane Fabri tubyinire rero turangize ikiganiro tuvugira amazina imbyino twabibonye hajya twawabye tuvugira amazina mugabo cugendo yadusiguri Nyiransimbe amageregere narare nk'intamba ndigwoga amabenga ndigwagara shamba imvuvu zigahunga amabenga ndigwandaga ntari imbogo zikarendeka narasamina nije ingeregere zirabweja n'amazina y'ubuhizi nk'ubu mvuze nkingira simbe mageregere narare nk'intamba murumva ingeregere murazi kunti nyaruka kwarana intamba iraguruka nihaye ubutwara mfise gwoga amabenga urumva no mwibenga sintinya gwagara shamba intare zigahunga gwagaza intare urazi umuntu yagaza intare ko ari umuntu adasanzwe kwagaza intare urumva imbogo zikarendeka urazi imbogo zibonye intare ko zica zimera nk'iziruka rero je ndagaza intare imbogo nazaho zibereye hajya zigazivuga tuti turi n'amarumva ndahumuriza none nko hari umuntu amaze kuba ashinga amazina ukora amazina yiwawe benshi bari byabasoko ivyi wawe none nk'ivyo ni ivy'iwanje nivyo wakerewe hari uravyumva ndazi je nama n'umenga ni bimwe oya si bimwe nk'ivyo nta uravyumvana reka nk'ubu mvuze ndivuga utabahera ndingara y'imigongo naragaye bene isi badashaka n'ivy'iwanje naragiye kwa ntibagirirwa kumuganyira ubwonsa bafite butubwanje nuko nyene yego urakoze cyane Fabri sinzi ko ari ico ntoba nakubajije woshobora gushikiriza bariko baratwumviriza abakunzi bakaranga abakunzi b'umuco yego nukuri mwagerageje ibibazo mwambajije ahubwo ni byinshi murabamenyesha amakuru y'ivyakaranga ndabemeye gose mugabo nanje ngakangurira ababakurikirana n'ukuri kubakurikirana BITV n'abantu bakora ibintu byiza ibintu by'agaciro byo guteza imbere imico n'akaranga k'igihugu cacu abandi badakora tutabona ahantu henshi mukomere mu biteza imbere babakurikirane babisangiza abandi n'abari mu mahanga babibone ikintu nibagiye gusa nuko nibagiye kubabwira ko twamaze kuvyara ishami riri muri Canada rirongowe n'uwitwa Divine Nizigama kandi iryo shiramwe rikaba riko riratera imbere ririmo abana
baramaze no kwitaba n'ibiteramo nabone murakoze cyane mwavyumvise nibaze ko nagerageje ibibazo bisigaye ivyo mwumva ntabajije murabishiramo muri commentaire n'ivyo nababwiye mubatera intege mubashigikire mubahama marché natwe baduhama marché kugira ngo tuze turatezanya imbere twese kandi tubandanye dukorana neza mu bumwe n'umutekano murakoze cyane turabashimiye gose muraho umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu amen